Umukuru w'igihugu yatembereje uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika hano mu Burundi mu mirima y'akarorero iri mu ntara ya Gitega ndetse na Karusi. Igitoro ca magendu cyo mu bwoko bwa essence naco casubiye gufatwa hariya mu ntara ya Rumonge. Ni mu gihe umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi agabisha abayoboye ishure la Korombe ryo muri zone Kanyosha inyuma yuko bugaranye abenspecteur bari baje gucungera ibijanye no gutanga amanota vyariko bibera ngaho ku ishure. Aya n'ayandi ni muri Burakeye, turabahaye ikaze. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye yo kuri uyu wa kane, aho tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hirya no hino mu Burundi, mu ntara hagati ndetse no mu makungu. Amakuru tukaba tugiye kuyatangurira hariya mu ntara ya Gitega ndetse n'intara ya Karuzi, aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatembereje mu mirima y'akarorero uwuserukira leta zunze ubumwe za Amerika ngaha mu Burundi. Intumbero y'ugo rugendo rero akaba ari kugira ngo amwereke uruhara rw'uburimyi n'ubworozi muri ambona kazoza y'Uburundi budakenye mu mwaka wa 2040 ndetse n'Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Umukuru w'igihugu rero akaba yamutembereje mu mirima y'akarorero abarimyi bashize hamwe hariya mu ntara ya Karuzi bagashiramwe amatongo kugira ngo barimire hamwe, ndetse bakaba bariko baronka umwimbu mwiza w'ibigori ku misozi berewe mu gihe himirije iyimbura. Yongera aramutembereza no mu bisata bitandukanye ariko hakorerwa uburimyi n'ubworozi hariya mu ntara ya Gitega, aho se umukuru w'igihugu akagenda aramwereka ingene uburimyi bushobora kuba imwe mu nyishu zo kugira ngo Uburundi bugere ku migambi bwihaye yo kuba igihugu kidakenye mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero, aho umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi François Habyarimana agabisha abayobozi b'amashure yigenga basanzwe barongoye amashure y'ubushakashatsi ku ngeso bamwe bafise yo kunguruza abanyeshure batamenye no gutanga amadiplome ku banyeshure batigeze batonda mu ishure. Aho ni mu gihe umushikiranganji yari imbere y'inama nkenguzamateka kuri uyu wa 21/0/2025. Umushikiranganji rero akaba yatanze akarorero k'ishure rya la Korombe ryariya muri zone Kanyosha muri komine Muha mu gisagara ca Bujumbura. Ari iryo shure umuyobozi adasiba kwandikira umushikiranganji amusaba ngo arenganurwe, ariko umushikiranganji akamenyesha yuko igihe ubushikiranganji bwarungika abenspecteur bagende kuraba ibijanye na deliberation mu mwaka uheze, abo bayobozi b'iryo shure bagize akagagazo hakaba kunyinyurana banka yuko abajejwe inspection mu bushikiranganji bashobora kuraba amanota n'ivyafatiweko, bakabankira yuko batwara amadosiye ndetse bakabugaranira ngaho kugira ngo ntibaveyo bikagorana. Umushikiranganji rero akavuga yuko hari ingeso mbi abayobozi b'amashure yigenga bihaye yo kuzabaraha amadiplome y'abanyeshure batigeze batonda ku ishure canke batize. Akanabagabisha akamenyesha yuko ikibazo c'iryo shure bakizi, kandi agahumuriza abavyeyi bo kw'iryo shure ko amadosiye y'abanyeshure bavuye kw'iryo shure ariko arigwako kandi bariko baraba buri kimwe yuko umunyeshure wese azohabwa amanota akwiriye, hanyuma umunyeshure wese yabikoreye azomenye abandi bahanwe. Umushikiranganji rero akamenyesha yuko mu mwaka uheze wonyene wa 2024 hafashwe abanyeshure barenga 200 bahawe impamyabushobozi batari babikwiriye. Umushikiranganji akaba agabisha rero abayobozi nk'abo ndetse anahumuriza abavyeyi, akavuga yuko ingeso nk'izo arizo bariko barakorerako cyane mu bushikiranganji, kandi bariko bitondera amadosiye y'abanyeshure kugira ngo barabe ntihagire abanyeshure bariko bikika mu kiza, kuko yavuze yuko hari ubusuma bwinshi bukorwa ku mashure, aho hari n'ababa bayobewe ku mashure amwamwe bagaca bagenda bakikorera amabirte bagaca baja ku yandi mashure, kuko bibaza yuko abayobozi bo ku mashure bayobewe ko batazoshika kwa ayo mashure kugira ngo babimenyeshe. Ariko umushikiranganji akavuga yuko hariho inspection mu bushikiranganji y'umugwi ujejwe gukurikirana ivyo bibazo kugira ngo barabe yuko atadosiye n'imwe ibaca mu ryahumye. Umushikiranganji rero akaba yabivuze kuri wa 21/0/2025 igihe yari imbere y'inama nkenguzamateka ariko arishura ku bibazo bitandukanye, na cyane ku bijanye na bourse zihabwa abanyeshure baja kwiga hanze. Abakenguzamateka berekanye n'amakenga bafise ku bijanye no gutanga amaburse y'abanyeshure baja kwiga hanze,
bakanasaba umushikiranganje kuhamerera amagabo kugira ngo ntihave hagenda ibijuju hanze incabwenge zisigaye, bakamubwira yuko bafise amakenga ko abana b'abakire aribo baba bagenda bahabwa amaburse atandukanye mu bihugu vyo hanze, ariko abana baciye ubwenge ba nyarucari ugasanga bararenganwa. Kuri ivyo rero umushikiranganje akaba yabahumurije akavuga yuko hari ivyo bagenda baraba ndetse n'intara zikajamwo, kuko bavuga yuko abana b'Ibujumbura canke mu bisagara baba bafise ingene biga bagahabwa n'amakuru d'histoire, ariko umwana wo mu Cendajuru canke mu yindi misozi usanga atariko araronka iyo cours d'histoire canke ivyo vyigwa nkarisha bwenge, ugasanga uwo mwana afise amanota makeya, mugabo baravye abo bana babiri ugasanga umwe wo mu Cendajuru canke mu misozi araciye ubwenge nawe. Akavuga yuko rero ivyo gutanga amaburse bariko bariga ko ingene vyogenda bigenda neza, na cane cane mu gushiraho ingene intara zose bagenda baraba yuko zaserukiwe, hariho abana bavuye ku mashure yo mu ntara hagati bagenda bahabwa nabo amaburse bakagenda kwiga hanze nk'abandi. Ariko agahumuriza abakenguza amateka akavuga yuko mu bushikiranganje nubwo ico kibazo kitoroshe bagenda baciga ko kandi baraba yuko atakarenganyo na kamwe kabibamwe. Umushikiranganje ajeje intwaro yo hagati Martin Ninteretse aragabisha abakozi ba leta. Umushikiranganje akavuga yuko guhera no munsi kuri uyu wa kane umukozi wa leta azofatwa ari muri restaurant canke mu kabare mu masaha y'akazi azohanwa, nkuko umukuru w'igihugu yari yabishikirije igihe yatanga ikiganiro ku bene gihugu n'abamenyesha makuru mu kwezi kwa Kigarama. Umukuru w'igihugu akaba yari yavuze yuko agiye kwihurira n'abakozi ba leta bagenda kwivuna umusase canke bagenda mu kabari mu masaha y'akazi bataye amadosiye abarindiriye mu kazi aho gutunganiriza bene gihugu bakigira kunwa agacupa. Umushikiranganje rero w'intwaro yo hagati Martin Ninteretse akaba agabisha ko guhera kuri uyu wa kane ingingo yafashwe yuko umukozi wa leta wese bazofata ari mu kabare canke ari muri restaurant mu masaha y'akazi azohanwa, bazoca bamujana mu kibanza kimubereye. Akavuga yuko ivyo rero bitangurana no kuri uyu munsi wa kane igenekerezo rya 23/0/2025. Muri ubwo bushikiranganje nyene umushikiranganje Martin Ninteretse asaba abajeje umutekano mu gipolisi kubahiriza amategeko mu kutaja mu kabare mu gihe bambaye umwambaro w'igipolisi canke bafise ibikoresho vy'igipolisi, akabasaba kwiyubara bakubahiriza amategeko. Martin Ninteretse akibutsa kandi abapolisi bakora mu mabarabara yuko bategerezwa gusubiza amadokima canke impapuro z'imiduga abasanzwe bafatiwe izo mpapuro mu gihe bahejeje kuriha bakazibasubiza n'ingoga, ni mu gihe hariho imyidogo bamwe yuko bahora bariha amande ariko dokima zabo bakazisubiza batevye. Umushikiranganje rero agasaba abapolisi bakora mu mabarabara kubahiriza amategeko no gusubiza impapuro mu gihe umuntu yahejeje kuriha amande baba bamuciriye hakiri kare. Ano makuru tuyabandanirize mu ntara ya Kayanza aho ingwara ifata ingwara y'inka zo mu binono bita suna ifatira mu binono mu makomine ya Gahombo na Muruta yamaze gushikayo, aho ku mitumba ya Businde Kavuvuma havugwa ingwara yuko imaze gufata inka zishika 7 hamwe n'izindi zibiri zo ku mutumba wa Gwangongwe. Urongoye ibiro bijeje ubworozi mu ntara ya Kayanza akaba yabivugiye mu nama yahuje abajeje ubuvuzi mu ntara mu makomine hamwe n'abarongoye amashengero kuri uyu wa gatatu. Adere Niyonsaba agasaba aborozi kwirinda uruja n'uruza rw'ibitungwa, ahamagarira kandi kwama basuzuma ko atabimenyetso vy'iyo ngwara y'ibitungwa vyoba bifise. Muri ivyo rero harimwo gutakaza akayabagu, gushuha no kuva amaraso mu binono. Justine Komeza Dusabe umuhanuzi wa Buramatari ajeje intwaro n'ubutunzi nawe yasavye abaserukira abandi guhimiriza aborozi kugira ngo iyo ndwara ntirandagate muri iyo ntara ya Kayanza. Ni mu gihe ingwara y'inka yari imaze kwibonekeza mu ntara ya Muramvya, aho Buramatari yasavye aborozi yuko atanka nimwe yosubira kuva mu nzu canke ataruja n'uruza rw'inka gusubira kuba muri iyo ntara kugeza igihe bazoba bamenye yuko ingwara y'inka yamaze kuranduranwa n'imizi muri iyo ntara. Mu ntara ya Kayanza rero Buramatari nawe akaba yabigize atyo, agasaba aborozi kuhamerera amagabo bakaraba yuko ataruja n'uruza rw'inka ruriko ruraba cane muri iyo ntara. Tubandanirize ano makuru mu ntara ya Rumonge aho igitoro cyo mu bwoko bwa essence ca magendu kibandanya gifatwa kivuye hariya mu gihugu ca Tanzania, aho kuruno wa 22/0/2025
hafashwe amaritiro agera ku bihumbi 2,980 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence. Ico gitoro rero cyafashwe n'igisirikare gikorera mu mazi mu ntara ya Rumonge muri rino joro. Ico gisirikare kikaba cagifashe mu gihe cyari mu modoka yo mu bwoko bwa Dina mw'ibarabara ry'igihugu rya nimero 3 igeze muri zone Kigwena. Amakuru atangwa n'abajeje umutekano akavuga yuko uwo yafatano ico gitoro yari yagikuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, akaba yariko yerekeza muri zone Bugarama. Uwo yafatano igitoro rero yaraye mu minwe y'inyamiramabi muri komine ya Rumonge. Bikaba bitegekanijwe yuko acigwa urubanza rw'ikibiriraho kuri uyu wa 23/0/2025. Ni mu gihe ibintu nk'ivyo rero vyari bimaze igihe vyibonekeza no mu zindi ntara, aho twovuga nko mu ntara ya Ruyigi ari hafashwe amaritiro atari make kuri uyu wa 21/0/2025. Nkuko twari twabibashikirije muri burakeye yaheruka, amaritiro menshi yo igitoro cyo mu bwoko bwa essence ca magendu akaba yari yarafashwe hariya mu ntara ya Ruyigi avuye mu gihugu ca Tanzania, aho abari bayazanye bari bayatwaye mu modoka yo mu bwoko bwa Probox. Reka no makuru tuyabandanirize mu makungu, aho mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda musenyeri wa Anglikani yinjijwe ibohero. Urwego rw'igihugu rwa RIB rwataye muri yompi musenyeri Mugisha Mugiraneza Samuel, uwo akaba yari musenyeri mukuru wa diocese ya Shira, ishingiro rya Anglikani mu Rwanda. Akaba yagirizwa ivyaha byo gusahura no gukoresha ubutunzi bwa diocese mu nyungu ziwe mu gihe yari yakiri umuyobozi wa diocese. Uyu rero bikavugwa yuko apfungiwe mu biro bikuru vy'iperereza RIB hariya mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru tuyabandanize kandi ku mugabane wa Buraya, aho aragahengwe hariya muri Gaza. Ni gihe rero umugwi wa Hamas usanzwe utwara ako gace ka Gaza hariya muri Palestine werutse kumvikana na Israeli yuko basinya amasezerano y'agahengwe. Agahengwe rero kakaba kubahirijwe muri no misi, ndetse abanyagihugu bakaba bashima yuko habonetse agahengwe. Ariko kandi nubwo haragahengwe muri Israeli, hari abajenerali babiri bose batanze imihoho mu gisirikare inyuma yuko habonetse kano gahengwe, ndetse bakaba bamenyesheje yuko bakaba bavuga yuko bacitse intege canke bagize intege nke igihe umutwe wa Hamas watera muri Israeli ukica abantu benshi. Abo bajenerali bose rero bakaba basezeye kandi bakavuga yuko Israeli yageze ku ntego zayo canke ku migambi yayo mu gitero yateye hariya muri Palestine mu gace ka Gaza. Abo batanze imihoho akaba ari General Yarevi na General Frankelman. Umwe akaba yari uburongoye igisirikare, ubundi nawe akaba yarakirongoye mu ntara z'amajepfo. Abo bose rero bakaba bavuga yuko basezeye ku mirimo inyuma ya kano gahengwe Israeli yatanze hagati y'intambara yari kiragwana n'umutwe wa Hamas. Ariko bagashima yuko mu gitero bateye mu gihugu ca Palestine hariya mu gace ka Gaza, bavuga yuko imigambi ya Israeli bayigezeko kuko bashoboye gutuza umutwe wa Hamas wari wabateye ukabagirira nabi ukica abatari bake hariya muri Israeli mu mwaka wa 2023. Ano makuru tuyarangiriza hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Donald Trump inyuma yuko atowe asaba yuko umusenyeri yasomye imisa yo guhimbaza Imana ku gutorwa kwiwe yo musaba imbabazi. Ni nyuma yuko Donald Trump hariya i Washington DC yajanye n'umufasoni wiwe bagenda mu misa kugira ngo bagende guhimbaza Imana, maze umusenyeri yariko arasoma imisa amusaba yuko yogirira imbabazi abasanzwe bahuza ibitsina babisangiye ndetse n'abihinduje ibitsina. Akavuga yuko iyo miryango ibabaye, akabasabira imbabazi, ndetse akavuga yuko Trump akwiye kumva imbabazi zabo ndetse n'imbabazi z'abasanzwe baba muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Ni nyuma yuko Donald Trump yaragiye ahejeje gutora amategeko benshi bavuga yuko ari amategeko akakaye, hari mu itegeko ry'uko Amerika yemera ibitsina bibiri gusa, igitsina gabo n'igitsina gore, kandi agatora n'itegeko rivuga yuko agiye kwirukana abimukira canke abasanzwe baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo butemewe n'amategeko. Perezida Donald Trump rero inyuma yuko iyi misa iheze akaba asaba yuko uyu musenyeri yo musaba imbabazi ku byaha yakoze, na cyane cyane yuko
Donald Trump avuga yuko uyu musenyeri yamwubahutse mu bantu akamusaba ikintu gikomeye kandi yarazi yuko ahejeje gutora itegeko. Turabashimiye ko mwakurikiranye no burakeye kuri uyu wa kane, tukaba tubipfurije kubandanya mugira umunsi mwiza kandi tubipfuriza yuko mwobandanya mugira ibihe byiza aho muri hose. Mushishikare kudukurikirana ku mbuga zitandukanye kuri Facebook, X no kuri Instagram ndetse no ngaha kuri YouTube. Imana ibahezagire. Morning Burundi, uburundi burakeye.